ibintu umuntu uze muvugizi w'igisirikare yavuze yuko ari intuzeye yoba ari sirikwi y'amatara yabaye. Nukuri nububeshi bumwe butagira uko bungana abasendefide nukuri sinzi ikinyoma aho kizobashikana kandi nta naho kizobashikana nyene kuko vyose murabona yuko vyamaze kuba nabi kubera ububeshi bubatse mu bubeshi ivyo bakora vyose bubatse mu bubeshi. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana mwese, habayeho gusubiranamwo mu gisirikare, habaye nk'ivyabaye 2015, habaye imigwano imwe ya sindamusiga ya karabutaka, n'umugambi wa Amerika, n'umugambi w'ubumwe bwa Burayi, n'umugambi wa Banki Mondiale, n'umugambi wa ico bita FAO, n'umugambi wa ntuze wa FEB. Bukwiye mwabarundi mwitegure mwico gihe ntavyo bivuga ngo turiko turaraba Amerika, ntavyo bivuga ngo turiko turaraba i Burayi iki niki, oya. Urumva uvuze uti jewe ndikukiye vyose nta kintu nakimwe ugasaba vyose uba wikwije wenyene bavyintagondwa. Ivyo bihugu bigiye kuzogira ingorane, bizogira ingorane kweri mugabe ikibabaje bizokubitwa uburuhiro bwose biruze kuruhira guca bugufi vyemere kandi bize kwemera vyamaze kumererwa nabi. Barundi kazi n'abantu mwese mwoba mushobora kumva ururimi rw'ikirundi ndiko ndakoresha muri mu mpande zene z'isi, ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, hanyuma nsanzwe narahiriye ku mwami mukuru no ku muhereji mukuru, hanyuma hariyongera koko ndi umuhanuzi, hanyuma uno munsi kandi ni itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2026. Uno munsi ngomba ngire ico nshikirije ku makuru yoba yaravuzwe n'uyundi muntu ku bintu bijanye n'ibintu bigiye kubera mw'isi canke biko birabera mw'isi. Hanyuma ndaza kwishura ikibazo kimwe bambagije, hanyuma kuzi kumviriza ndaza kuba ndiko ndavuga n'ubuhanuzi ku muntu azi kumviriza, muga ku butazi kumviriza nta aza kumva, muga ku bazi kumviriza harimwo ubuhanuzi. Hanyuma iyo audio ngize ico mvuga ko ndaza kuyirungika ivuga iminota 19 muraza kuyumviriza. Hanyuma kandi hariho n'iyindi audio kandi nza kubahereza yavuzwe n'umuhanuzi avuga ko yarahiriye kubicegera ciwanje. Uwo muhanuzi nagomba ndababwira abantu bamaze kumbaza ibibazo vyinshi, nukuri sindamuzi. Audio ziwe mparazumviriza, sindamuzi ngo avuka hehe canke ngo aba hehe, nta nomero ziwe mfise, turigira tuvugana, sinzigwa ni no mu gihugu ca hehe, mugabo murinze mubona ndaje natanze audio y'umuntu, iyo audio jewe ndemeza ivyo avuga n'ubu iyo audio y'ubwa mbere natanze nayemeje 100%. N'ubu kandi ndaza kusura kwitanga iyo audio ivuga iminota 41, ubishoboye aza kuyumviriza. Izo audio zose nza kurungika zose muze kuzumviriza kuko zirimwe ibintu bikomakomeye ku rugero mutegera uko rungana, zirimwe amabanga anyegeje y'isi ku rugero rumwe tegera uko rungana. Uza kushima avyumvirize izo audio zose ko ziba ari 3 zose, muze kuzumviriza zose. Uwo muhanuzi yitwa Daniel, avuga ko yitwa Igiraneza Daniel. Nukuri ndemeza kandi ngo aracari muto, ndemeza ibintu avuga n'umuhanuzi vy'ukuri, ivyo ahanura ibintu vy'ukuri 100%. Umva murumviriza amanota nayamuhaye yose sinayagabanije kuko jewe baba bahanuzi bahanura ivy'ukuri n'abahanura ivy'ububeshi, jewe vyose mba ndabizi. Uvuze ivy'ukuri ndamenya ko wavuze ivy'ukuri, wavuga bitari ivy'ukuri ndamenya yuko utavuze ivy'ukuri. Nukuri ndemeje yuko ivyo avuga nukuri 100%. Rero reka rero jewe mbanze nje mu vyo no munsi naramukiye ku bano babwira. Ubwa mbere mbanze nihanganishe abarundi bahuye n'ivyago mu gihugu ci Burundi i Bujumbura. Ababuze ababo ndababwire nti pole cane gose, mugabo pole umuntu aba yababaye. Hanyuma ababuze ababo nukuri mwihangane. Ababuze ibintu
bahaburiye amazu, bakahaburira imiduga, bakahaburira imitungo yabo. Mvuge kandi ntimwihangane, nta kundi nyene, ni mu bihe vy'iherezo, mwihangane cane gose. Hanyuma nagomba ndababwire abantu mwese muriko muranyumviriza, ibintu umuntu uze muvugizi w'igisirikare yavuze yuko ari ntuzeye yoba ari siriku y'amatara yabaye. Nukuri nububeshi bumwe butagira uko bungana. Abasendefide nukuri sinzi ikinyoma aho kizobashikana, kandi nta naho kizobashikana nyene, kuko vyose murabona yuko vyamaze kuba nabi kubera ububeshi bubatse mu bubeshi, ivyo bakora vyose bubatse mu bubeshi. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana mwese, habayeho gusubiranamwo mu gisirikare, habaye nk'ivyabaye 2015. Habaye imigwano imwe ya Sindamusiga ya Karabutaka. Harabereye ingwano kw'ibohero rikuru rya Mpimba, ku rugero ingwano imwe ya Bworomvako ya Sindamusiga. Harabereye ingwano muri base militaire imwe ntoshobora kuronka ingenda basigurira. Abasirikare ubwabo bariko baragwana hagati yabo nk'ivyabaye 2015. Nta wateye avuye hanze, n'abasirikare bonyene ubwabo basubiranyemwo. Aba basirikare rero ngomba ndabaha impanuro imeze uku. Bamwe abahinga bavuga yuko bamwe baba bari bateguye kudeta. Mu nyuma hariho abantu bagomba kubohoza bari mu Mpimba, bagenzi babo. Mu nyuma rero umwe muri bo yoba yaramenye ibanga. Mu nyuma rero bo bagenda bazi yuko biteguye neza, tangorane bashikira kugurura ibohero, mu nyuma bagatwara abo bari bakeneye bose. Hanyuma mugabo baciye basanga hari umwe muri bo yamenye ibanga. Mu nyuma rero baciye basanga abasirikare nabo babiteguriye. Urumva rero barambikana kabisa, baragwana ku rugero rumwe tarigera rubaho no kubaho. Hakozwe ibigwanisho bimwe vya rutura, bimwe vya rurangiza. Urumva rero ibi umuntu uzeye umukuru w'igipolisi, umuvugizi w'igisirikare Gasupari Baratuza yavuze yuko ngo ari intuzeye ngo kurusirikwi ngo yabaye oyaye. Bararasanye guhera saa moya zo mwijoro, saa moya na nusu zo mwijoro kugeza saa munani zo mwijoro. Murabona yuko amasasu n'amabombe vyaguye mu makartie atandukanye. Zari izo bariko bararasana, si vyari bituriwe n'umuyaga. Bararasana nyene, abasirikare hagati ku basirikare bararasanye ku rugero mutegera uko rungana, kuko bose bari bafise ibigwanisho bimwe vya rutura bose. Nuko rero amakuru ameze uko, nukuri bareke kubesha. Hanyuma nongere subire mbwire abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, oya hinge mbanze mare iki kibazo ca mbere. Ikibazo ngomba rero n'ubuhanuzi ngomba mvuge. Abasirikare bose bazi yuko boba bifuza gutembagaza ubutegetsi, batagomba kuba biteguriye ubwo bwami bwama buriko burahanurwa buri munsi, nibabireke, bopfa bagahona. Narababwiye yuko inyuma ya Evariste Ndayishimiye nta musirikare azosubira gutwara igihugu cy'u Burundi. Bakaba bimvira yuko bogira kudeta mu nyuma bagatwara igihugu, ntibizoshoboka. Abazobigerageza bose bazopfa, bazohona. Nibabireke. Abazoba batariko barakora bamenya yuko bariko barakorera mu mugambi w'Imana, bahamagara umwami yatoranijwe akaza mu gihugu kugira ngo amahoro agaruke, nibabireke, bopfa bagahona. Iri tangazo nongere ndaribwire n'abafise ibigwanisho bose boba biyumvira ko bagomba kugwanya leta, bazi yuko bazogwana, kumbure Imana ibahaye bagashika, bazi ko atazohamagara watoranijwe, nabo bwabo baze babireke kubera bopfa bagahona. Imana izoshigikira abantu bazi ko bariko barakora ibintu mu nyuma bagashira mu mategeko ivyahanuwe vyose, abo bazoshika. Bitameze gutyo, abandi mureke muzoba mugiye gutanga, novuga nti mwoba mugiye kuruhira ubusa nk'umuvyeyi yabuze, mwopfa mugahona, murabireka. Ubwo n'ubuhanuzi. Ciho ndavuga ubuhanuzi nkirenganira, na hanyuma abavyumva bakavyumva, batavyumvise nabo nta kundi. Mugaje ubuhanuzi mba nabuvuze nkarengana. Okay. Ikindi nubundi butumwa kandi ngomba mpereze abasirikare. Abasirikare mwagiye kugwana muri Kongo, nukuri nimurabe mube abantu,
kubera nagomba ndababwire yuko ingero y'icaha n'urupfu. Ibikorwa muriko murakora muri Kongo mwica abantu, nukuri ni ibikorwa biteye isoni, ni ibikorwa biteye ubwoba cane gose. Murica abantu, mugatema imirima, mukica inka, mukica buri kintu icyo ari cyose, mukica igitungwa icyo ari cyo cyose mwasanze, buri kintu icyo ari cyo cyose mukacica. None bantu mwe, ko none abakongomani batateye abarundi, none abarundi none muriko muragenda kurwanira iki none? None namwe Imana nk'ubu kw'ingero y'icaha ari urupfu, Imana namwe yobasubiriza mu ndumane, ubwo mwe abasirikare mwobabara? Ubwo ababatumye bobabara? Ko ibikorwa muriko murakora ari ibikorwa vy'ubukoko vy'ubugizi bwa nabi, bimwe bitarigera bibaho no kubaho. Abantu muriko murica, ubwo muba muzi ko ari ibiremwa vy'Imana? Abantu mwoba muriko murica, ubwo muba muzi ko basenga Imana? Ubwo muba muzi yuko Imana ari ihora? Ivyo bintu gahemwe ibintu muriko murakorera muri Kongo, ubwo murazi ayo mabi muriko murakora, ubwo murazi yuko bizobakurikira mwebwe n'abana banyu? Narabahanuriye ndababwira nti abasirikare b'abarundi nimuve muri Kongo, ntaco mwagiye kugwanira, nimuveyo. Bantu mwe, ubwo bugizi bwa nabi bw'ubunyamaswa ntimwobureka gahemwe? Jewe iyo yari impanuro yiwanje. Ababishoboye mwobikora, mutabishoboye naho namwe igihano c'Imana ntikiri kure, kiraje. Kandi kibagarutseko namwe ntimuze mubabare. Canke nk'ubu, mbega abo bakongomani nabo bovuga bati ko batwishe bakatumara, natwe tugende tubivune. Mbega ubwo mubona iyo bova ni kure kugira ngo binjire i Bujumbura, basivye Bujumbura yose bakayiturira yose bakayirangiza, ubwo hoba ari kure? Ubwo mbega Bujumbura yose bayituriye bakayirangiza, ubwo namwe mwobabara? Ko mbona ibikorwa muriko murakora muri Kongo ari ibikorwa vy'ubunyamaswa, vy'ubukoko, ubwo namwe mwobabara? Ndababajije, nk'ubu bofata Bujumbura yose bakayiturira yose bakayirangiza, ubwo mwobabara? Jiwe ndi umuhanuzi, mugomba muvyumve canke mugobe mureke. Nimureke ubwo bugizi bwa nabi bw'ubunyamaswa, bw'ubukoko, nimubireke. Nimube abantu, mureke kuba ibikoko. Ibintu muriko murakorera muri Kongo si ivy'abana b'abantu, ni ivy'ibikoko, si ivy'abantu. Mu Kirundi baca umugani bati bibwirwa benshi bikumva bene vyo, kandi akataretse nako kaba gasema. Mubandanye, hari igihe nkubise y'amavyera yakubise yayitarukiriza. Kizi tubasemerera tukababwira, mugabo ntimwigere mwumva ivyo turiko turababwira. Mpera nimero kandi namwe muzovyishura n'akazi kanyu. Kandi ikibabaje nuko n'uruvyaro rwanyu ruzobigiramwo, kandi arimwe mwagiye kuruhama. Okay, aho kubumva navuze. Bo jewe ivyo nkeneye kubabwira uno musi ni amabanga anyegeje y'isi n'Imana, abantu mudashobora kuba mwomenya. N'amabanga, ni ibintu bijanye n'izi ntambara mubona ziriko ziraba mw'isi. Rero nagomba kubabwira ibintu vy'amabanga menshi anyegeje. Iyi ntambara iriko irabera muri Irani, igafata ibihugu hafi ngira ngo birenga 10 vy'Abarabu. Iyi ntambara ntiri kure, ntayitanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Bo hanyuma kandi ntiri kure n'ivya corona. Muriko muranyumva? Intambara y'Uburusiya na Ukraine n'intambara ya Irani na Israel na Amerika, izi ntambara zose zirafatanye n'ivya corona. Bo bipanze uku, abantu baganze isi babayeho bategura imigera, bategura intambara. Nizi ntambara mwagiye mubona ziba mu bihugu bito bito bitandukanye, na cane cane vya Afrika, kwari kugira ngo bahonye abantu. Hanyuma intambara zagiye ziba muri Afrika babona umenga ntazo ico zimaze. Mu nyuma batanguye gukora umugera wa sida,
uko bari bawuteguye bari bazi ko uzokwica abantu siko vyagenze, basanga abantu barawugwara mugabo barawugendana ntaco bagira, ivyo barabivamwo. Mu nyuma abaganza isi bakora umugera wa Ebola. Ebola bari bazi ko izorangiza abantu mw'isi na cane cane muri Afrika, basanga iyo Ebola abantu barayigwara mugabo yica imparugwa, ivyo barabivamwo. Mu nyuma bakora umugera wa corona. Bakoze umugera wa corona, bari bazi yuko uwo mugera wa corona n'imiburiburi uzokwica abantu mw'isi ukabahurunganya. Mugabo abanyafrika bo murazi bobo mwinywereye umukaratusi mukirira indimu vyaba birangiye mwaba mukize. Urumva muri rusangi abanyafrika n'ubwoko bw'Imana barakomeye cane gose, barafise muri rusangi bafise ubwirinzi mu mibiri yabo, n'abana b'Imana. Hanyuma rero corona rero bamaze kubona yuko ataco haniniya corona integuro yayo bari bapanze corona n'ico bita guma mu rugo. Bari bagomba ubwa mbere bahomvye, muravyumviriza neza, umugera bawuteye, mu nyuma bahomvye amakampani canke amashirahamwe manini manini akomeye kw'isi, cane cane ishirahamwe rya mbere niriryunguruza abantu mu ndege. Indege nizo zahahombeye cane gose, mu nyuma n'amahinguriro akomakomeye nayo kandi barayahomvya kubera abantu bataja bataja mu buzi kubera bari bugaraniye mu ntumbero mu mihana, mu ntumbero gukorora ubutunzi canke ico bita economy, kugira ngo bayikorore igihugu urwego nyene rw'abantu bashobora kwicwa n'inzara. Mu nyuma uko bari babipanze basanga muri rusangi novuga ntivyaranse, siko vyagenze. Mu nyuma rero bari barapanze yuko ivyo vyanse, mu nyuma baca bakurikiza intambara. Izo ntambara rero ziba bazitegurira mu bihugu baba babona yuko bifise agaciro n'akamaro ku bindi bihugu. Nk'ubu nk'akarorero, Ukraine cari igihugu ngo kimera kurya kwa Congo. Cari igihugu gifise ubushobozi bwo kugaburira Uburayi bwose, cari igihugu kininiya gifise ubushobozi bwo kugaburira Uburayi bwose no kugaburira Afrika yose. Ivyo bihugu rero nivyo baca babanza bakibasira, bakafata imitungo bazi yuko ituma abantu babaho, nivyo baca bibasira. Urabona ko Uburusiya baciye babufungira imihora y'ibitoro n'iki, ibintu vyose vy'indandazwa bikomakomeye, ibintu vyose Uburusiya bwatezwa baca babufatira ibihano mu ntumbero yuko biriya ibihugu bidafise amikoro, na cane cane ibihugu vya Afrika, kugira ngo abantu bapfe bishwe n'inzara, bishwe n'ubukene, abandi nabo kubera ubukene bite mw'ibarabara bamere nk'abiyahura, habeho intambara, bamwe bicwe n'intambara kubera bariko baragwana, abandi bicwe n'inzara, abandi bagira iki n'iki. Rero nagomba ndababwire uwo n'umugambi w'abaganza isi, abo bita aba Illuminati. Ivyo mwige mwaza ngo ni ibintu bizima, n'umugambi wa ONU mu mpfunyapfunyo, n'umugambi wa Amerika, n'umugambi w'ubumwe bwa Burayi, n'umugambi wa Banki Mondiale, n'umugambi wa ico bita FAO, n'umugambi wa ntuze wa FMI. Iyo ni imigambi y'abantu baganza isi. Mwibuke jewe igihe ndahiye ku itariki imwe naravuze nti Vatikano ntizonsinda, ndavuga nti ONU ntizonsinda, ndavuga nti ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda, ndavuga nti na Amerika ntizonsinda. Harya nari navuze amajambo menshi akomeye cane gose. None rero babonye yuko n'ubundi kugwanira muri Ukraine honyene gusa ntaco bimaze. Mu nyuma rero Irani niyo yari ifise igitoro cishi coba gikwira hafi kw'isi yose, kandi Irani kandi ni igihugu kininiya, kandi naco nyene kimera, kirimwo indya, carimwo indya nyinshi, carimwo n'ibitoro vyinshi, cashobora guhereza isi hafi yose. Rero murabona ubu bateye muri Irani,
ikintu cya mbere bihutiye guturira ivyo bitoro. Ikintu cya mbere bihutiye kwica muri rusange ubutunzi bwose bwa Irani. Mu nyuma Irani nayo yarivunye, nayo nyene yakubise ibintu bikomakomeye muri ibyo bihugu by'abarabu, ibitoro, ububiko bw'ibitoro, abo bahingurira ibitoro, amahoteli, iki n'iki. N'ubu rero kandi murabona yuko indege zose zahora zigwa muri Dubai na Emirates, niyo novuga yari centrale yo kuja mw'isi yose. Kuva iyo ntambara itanguye indege zose ntiziriko zirakora. Nagomba ndababwire abantu muriko murankurikirana, muri Amerika amahinguriro menshi bariko barayugara kandi bafise intumbero. Hariho abantu bakomakomeye mw'isi, abo barya ba Bill Gates, abantu nyene bafise amafaranga yo kurwego rwo hejuru bagaba isi. Izi ntambara bazifisemwo ukuboko kandi bobo ziba zirimwo inyungu. Abantu muriko muranyumviriza, nama ndiko ndababwira ubuhanuzi. Ubu kandi ngomba ndababwira ubuhanuzi rero kandi. Mwumvise ndababwiye nti jewe Vatikano ntizonsinda, Amerika ntizonsinda, ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda. Reka rero ndavyinjiremwo neza na neza. Aba bantu bumvise ngo ONU na FMI na Banki Mondiale na ntuze na FAO, aba bantu muri rusangi mwege muzi ngo bakora ivyiza. Akazi kabo nabo gukurikirana mbega imibereho y'abantu, imibereho y'ibihugu imeze gute. Urumva bica igihugu bagomba bakakiza igihugu bagomba. Mwibuke yuko nababwiye nti Uburundi ntiburikukira, nti mw'ico gihe buzikukira. Hanyuma nagomba ndababwire abantu munyumviriza, amadini yazanywe n'abazungu, baza biyambitse ishusho y'ivy'Imana, mugabo ntibazanye ivy'Imana, bazanye amacakubiri n'inzankano ku rugero mutagira uko rungana. Urumva ibi vyo kugabura abantu, gasanga ngo twege turi mw'ishengero nini, murabibona yuko bari mw'ishengero nini n'abari mw'idini nini n'abari muri idini nini ntibacana uwaka. Baba bo kwicana no kwicana, baba borasana no kugira iki n'iki. Mwibaza ngo ivyo bintu abatabizi mukibaza ngo ni iyobokamana, kumbe ni vya Satani. Nivyo mwibonera amashengero mu Burundi murabingena ngana, bose nta numwe ahuza n'uwundi, bose ntibacana n'uwaka. Eka mbere n'abasengero hamwe na bamwe barasimbiranira ko kujya kudukoko, barabana. Ntimuzi ko hari aho bigeze kurasana canke ahandi nabo bakagwana bagakubitana nyene ubuhiri, kugeza nk'uko umenga harisa abantu bariko baragwana. Abantu b'Imana barakora ivyo? Oyaye, abakozi ba Satani, abakozi ba Satani. Rero intuze y'amadini, umuntu yazanye amadini n'uwazanye imigambwe, vyose ni bimwe. N'itegeko rivyemeza ryose rirasa. Itegeko ryemeza umugambwe n'itegeko ryemeza idini, vyose nico kimwe. Urumva uwazanye idini n'uwazanye umugambwe, urumva n'ukugabura abantu ukabacamwe imigwi. Intumbero yabo yari yo gusambura Afrika. Muriko muravyumva? Siniko ndavuga Uburundi bwonyene gusa, yari yo gusambura Afrika. Abantu bazubazwe n'ivy'amadini baje guharira ivy'Imana, mu nyuma ntibaronka umwanya wo kwiyumvira ivy'iterambere. Mu nyuma umwe abadasangiye idini, umwe abo mwasi wundi, wundi abo mwasi wundi, kandi bose ari bene gihugu kimwe, bavuka mu gihugu kimwe. Urumva baje guteranya abanyafrika, canke baje guteranya abirabure, mwamire mu ntambara zitagira izina. Okay, imigambwe, murabona abantu badasangiye umugambwe, umenga ntibasangiye n'igihugu, umenga nta nico basaba sana. Niyo ucaka ugasanga umunyamugambwe umwe mutasangiye umugambwe, nubwo bariko baramwica, umenga ntibariko barica umuntu, umenga bariko barica igikoko. Mwama mwabibonye abasendefudede ivyo bigira ngo nimbonera kure, ivyo bagirira abandi bantu. Ubu rero ntiburi kure ibintu mumaze kubona mu gihugu cy'u Burundi, mwoho mubibonera n'iwanyu umwana agomba. Rero mu minsi itari ya kure, aba baganzisi bariko barategura
iyi ntambara yantuze ya Irani izoza nizo muri rusange ikabandanya. Narahanuye inzara, hazoba inzara mw'isi ku rugero rumwe rw'uko uzoharokoka. Naravuze ntihazokwambuka intwari gusa, harya mba navuze ijambo rikomeye cyane gose. Hazoba inzara hamwe uzoyirengana, kandi izo nzara zizovyara intambara. Kandi ikibabaje, abantu ntibazohunga, nta namwe bazoja kubera nta bitoro bizoba bihari. Naba nabihanuye ivyo bintu. Hazoba intambara zimwe za rukokoma, n'abantu ntibazohunga, hazoba hari inzara, nta bitoro bizoba bihari, urumva nta mikoro bazoba bafise iyo bazoja. Ivyo muvyitege. Bo rero jewe Bigirimana Nicolas nama ariko ndababwira buno buhanuzi. Hariho abantu bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ngo baratoranijwe. Nama niko ndabahamagara nti aho bari nibaseruke. Mwabantu mwe, hagiye kwambuka intwari gusa, ndabasubiriyemwo, saho gutuma umwana. Jere nagomba ndababwire amabanga akomeye y'Imana nayo. Jewe ibintu mwe muri ko murabona ubunyene, jewe Imana yatanguye kubinyereka muri 2002, ndagenda irabinyereka muri 2009, ndagenda Imana irabinyereka ndasimvye, ndagenda Imana irabinyereka muri 2007, ndagenda Imana irabinyereka muri 2009, Imana irabinyereka muri 2011, Imana irabinyereka muri 2015, Imana irabinyereka muri 2017, Imana irabinyereka muri 2018, 2019, 2020. Mu nyuma Imana impa urutonde rw'ibintu vyose ingene bizoba bipanze vyose. Ibi bintu muriko murabona ubunyene, jewe programa yose izoba mw'isi yose. Nika ndababwire, jewe ubwa mbere mu buzima ingene nabayeho Imana impa urutonde rw'ibizoba mu kwezi kose nkaba ndabizi. Mu nyuma ndaduga mva ku kwezi nja ku mwaka, ibizoba mu mwaka vyose nkaba ndabizi kuva nkiri umwana. Mu nyuma Imana iranduza inkura ku mwaka inshira ku myaka 10. Ivyo byo ku myaka 10 nabibonye muri 2002. Inyereka ibintu bizoba mu myaka 10 guhera muri ivyo 2002, ibintu bizoba mu myaka 10 muri iyo myaka 10. Iyo myaka 10 iheze niho Imana yacinduza inkura ku ivyo bizoba ari imyaka 10, inyereka ibintu bizoba mu myaka 300 iri imbere. Urutonde rw'isi yose ingene izoba ipanze, intango n'iherezo ingene bizoba bimeze, ndabifise ndabigendana. Jewe rero Imana ikitangura kuntegura, ikitangura kumpa amategeko, ikitangura kumpa ivyo nzokora n'ingene ibintu bizoba bipanze. Bantu mwe, murazi yuko nababwiye yuko nzogarukana Edeni, murazi yuko nababwiye ko Imana yantumye ko nzosubira kurema umuntu mushasha. Sikuvuga ngo nzorema kujya kw'Imana, oya. Murazi ko navuze yuko mu gihugu cy'u Burundi atabasazi bazohaba, murazi ko navuze ko atabipfama ariko bizohaba. Ibintu bimeze uku. Jewe Imana yaramaze kumpa urutonde rw'ubwoko bw'ibitungwa vyose, nk'uko vyabaye kuri Adamu. Imana ikamuha itongo ariyo Edeni, ikamuha n'ubwoko bw'ibimera vyose, ikamuha n'ibitungano vyose. Jewe rero nanje Imana yaramaze kumpa urutonde rw'ibitungwa vyose muri ubwo bwami bizoba bihari. Ibitungano vyose urutonde Imana yaramaze kurumpereza. Mu nyuma kandi Imana impa n'urutonde rw'ibimera vyose bizokora ico gihe. Iranantegura, ndanavyitegurira no kuvyitegurira. Mbandanye nagomba ndababwire uwundi muntu yahawe ivyo bintu, nuwo bita Nowa. Niwe Imana yahaye amategeko, imubwira yinjize munuzeye mu bwato ubwoko bw'ibitungano vyose n'ibikoko vyose. Jewe nta bikoko Imana yambariye, Imana yabwiye ibitungano gusa.
Imana yongera iramubwira iti abike n'ubwoko bw'imbuto zose. Nowa niwe yabibwiwe wenyene gusa, nanjye ndababwire mwumve mw'abantu mwe, ndababwira ibintu vy'amabanga akomeye cyane gose. Nanjye Imana yabanje kuntegura irambwira ubwoko bw'ibitungano byose nzotegerezwa kuba mfise vyose, n'ubwoko bw'imbuto nzotegerezwa kuba mfise zose. Nagomba ndababwire kugeza izi saha ndiko ndavuga ubwoko bw'ibitungwa byose Imana yambwiye vyose, n'ibitarashika byose birahari bigomba bishike, n'imbuto nazo zaramaze gushika zose. Ubwoko bw'imbuto zose muzi, ibintu biterwa byose abantu bakarya byose, Imana yamaze kubimpa, namaze kubitegura byose ndabifise. Bo muti none ibintu bimeze gute? Burya iyi angeri irimwo uburozi bw'ici si, murazi kuyikoresha atayikoresheje adasubira kwimbura. Hanyuma kandi ivyo vyose babikora babizi. Mu nyuma narababwiye ko aya mareta yose akorera ari amareta akorera Satani. Murabona yuko bagiye bababwira yuko ngo nugukingira ibidukwikije, ubwoko bw'ibitungwa byose barabihonya, kugeza mwe bavuga yuko ngo inka n'ibirekuwe ko ngo bazoro bambe ngo bagira ngo babishoboye ntibazitungire mu mazu. Uwo wose wari umugambi gushira mu ngiro w'aba bantu, imigambi yateguwe kuva kera, mu ntumbero yuko ubutunzi bwose amikoro bose bokwikora ko bazoba batavyo bafise. Mu nyuma murabona yuko hageze igihe bavuga yuko imbuto mudateye izi mbuto ngo zageragejwe, ngo ziri certifié. Murabona yuko tugeze ku rugero rw'uko ibigori batazanye ibigori abantu bataronka imbuto batera. Ivyo Imana yarabimpishuriye. Mu minsi ivyo bigori bizobura burundu. Mwiko muravyumva? Kurya bahora bazana ibigori bigategwa bizobura burundu, hamwe abantu batigera babironka. Agomba ndabahumurize Barundi, imbuto abarundi bose bazotera naramaze kuzibika ndazifise. Imana yarabintumye narazibitse ndazifise. Bo ndabandanya, hazogera igihe bakora inyama zihinguwe mu malaboratoire atari inyama kama. Nagomba mvyemesha Abarundi, twege tuzogumana ibintu kama. Ivyo vy'imbuto zawe ngo ziva mu bindi bihugu iki n'iki, twe tuzogumana imbuto kama originale, mu bimenye uko nyene. Bo jewe rero Imana yampaye ububasha budasanzwe bwo gushobora guhangana n'ubwoko bw'amadini yose aba mw'isi. Ico ni kimwe. Impa ububasha bwo guhangana na FAO. Ico ni kigira kabiri. Impa ububasha bwo guhangana na ONU. Ico ni kigira kabiri. Impa ububasha bwo guhangana na FMI. Ico ni kigira gatatu. Impa ububasha bwo guhangana na Banki Mondiale. Murumva ivyo bintu ngene bingana vyose, ingene bingana, mugabo nkaba ndavyemeza yuko vyose ngiye guhangana navyo. Amerika nayo Imana igiye kuyicisha bugufi be n'ubumwe bwa Burayi kugeza hamwe n'ijambo bitazosura kugira ijambo, ndabibabwije ukuri. Hagiye mu minsi mugiye kuzoba mubona ibintu vy'utwumiza ku rugero mutagira uko rungana. Hanyuma igihugu cy'u Burundi nico gihugu cy'isezerano. Si jewe jenyene gusa ndi umunyamasezerano jenyene gusa. Imana yarampishuriye igihugu cy'u Burundi nico yitegereje, kimwe abantu basenga Imana by'ukuri bonyene gusa. Uza gusanga ubwo bwoko bw'amadini yagiye mu gihugu cy'u Burundi nibo bantu ba mbere batangwe gusinya ibintu by'abatinganyi, nibo bantu ba mbere batangwe gukora ibintu bimwe bitarigera bibaho, no kuba bikibereka yuko ayo madini atari amadini y'ukuri, ari amadini ya Satani. Ngomba nishure kino kibazo kijanye n'intuzeye, ico bita ntuzeye ikaranga muntu, ntuzeye ngo ikoranywe ubuhanga, ico bita ntuzeye ID, digital ID. Ico abakimbagije mu cyumvirize neza. Bambagije bati nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu yerekwa, none twoyifata canke tuyifate?
nagomba ndababwire iyo digital ID ku muntu azi yuko yatewe urushinge rwa corona, uyo kuyifata no kutayifata vyose birasa. Uwuzi ko yatewe urushinge rwa corona ari muri systeme bagomba, uwo kuyifata no kutayifata birasa. Muri rusangi umuntu azi ko yafashe urushinge rwa corona wese amenye ko yarahemukiye Imana, vyarakwiriye, wari mu mugwi wa Satani, ntavyo bamwe azosenga ngo azoharigwa, ntazogira ubabesha, ntawe bafata ku nguvu. Yego hari abo babafashe ku nguvu, mugabo uwanse yaranse ntiyarutewe nyene. Uwuzi ko yarutewe yagombye gukingira ubuzima bwiwe, bimwe vyanditse muri Bibiliya bati uzogwanira ubuzima bwiwe azobubura, uwuzobwanka nawe azobuhabwa, azobushumbushwa. Aho sivyo icyo nobabwira. Ubuzi ko yatewe urushinge rwa corona wese ntaco nomufasha, nta na kimwe. Mugabo umuntu uzi ko atatewe urushinge rwa corona, munyumvirize mwabantu mwe, umuntu azi ko atatewe urushinge rwa corona, iyo digital ID ayice kure, ayihunge, ayihunge, ayihunge. Kubera mw'isi harimwo imiliyaridi 7. Bavuga yuko mu myaka muri 2050 abantu bazoba bashikanywe miliyaridi 10. None rero bifuza kwica imiliyaridi zigera hafi 6 z'abantu mw'isi, mu nyuma basigarana umuliyaridi 1 canke 1.5. Ingene bazobikora rero, iyo digital ID ibafasha ko bariko barategura yuko mw'isi hazoba umwami umwe, ifaranga rimwe ritabonekana, hanyuma abantu bose kw'isi yose igihugu kikaba kimwe. Mu nyuma bifuza yuko abantu bose babagira inyagano, kandi mw'isi ntibifuza ko umuntu azobagabana ikintu na kimwe, ibintu vyose bizoba biri mu minwe y'abo bantu, mu ntumbero yuko abantu bose babatwara uko bagomba. Uwuzi rero ko azotora iyo digital ID amenye yuko biba bifatanye na telefone yiwawe, ivyiwawe vyose baba babikurikiranira kuri ntuzo yi computer. Mu kwica abantu rero bazohora bica abantu baciye kuri izi telefone dukoresha. Ku muntu yafashe urushinge rwa corona, no kubera uwafashe urushinge rwa corona, imyirondoro yiwe yose barayifise kandi ifatanye na telefone, iyi telefone dukoresha. Na digital ID bagomba bakire mu mutego abatashoboye gutegwa ishinge za corona, bose baje muri systeme imwe. Mu nyuma rero kugira ngo bagenzura abantu neza, bazoba bamaze gufata izo ntuze bose, mu nyuma bazobashiramwo ico bita microchip, arico ca kimenyetso ca sisa c'amajana 666. Utazovyemera, na cane cane muri abo bari mu bihugu vya rutura, nta kazi azoronka, ntazoja kwa muganga, ntazoja no mw'isoko kusuma. Uko niko abantu bagiye kugenza abantu. Mu nyuma abantu hazogera igihe inzara itera ku rugero rw'uko bazosigara bagaburirwa na ONU, kandi izo ndya bazorya zizoba ari indya zibabahereza zitatuma baramba, zibarya bagapfa n'ingoga na n'ingoga muri rusange, kandi bizoba bikorwa n'aba bantu b'abatunzi bakomakomeye baganze isi. Inyungu zabo rero bazoba bagiye kuzishikira. Muri rusangi bazoca bemera yuko habaho uwo bagomba, uwo batagomba ntazobaho. Mw'ico gihe umuntu uwo ari we wese babona ngo atafise ikimazi mw'isi ataco abamariye, uwo bazomwica baciye kuri uyu mwirondoro canke ico bita ntuze digital ID na telefone. Ico mube murabimenya uko nyene rero. Rero munyumve neza, aha nama ndiko ndababwira nti ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bw'Imana rero nubu bwami buje kugwana n'ubwo bwami bwa Satani mu ntumbero y'ukurokora abana b'Imana.
jewe ndazi ndiko ndavuga abantu benshi barangwanya, jewe meze nka kujya kwa Mose yaragiye gutabara abanyisirayeli, mugabo abanyisirayeli harimwo abantu bafise inyungu yuko abanyisirayeli ari nyagano, bafise ivyo bahabwa na Farawo bakabaho neza iki n'iki n'iki, bakaca bashima yuko ubwoko bw'abanyisirayeli bose boguma ari nyagano nta ngorane. Abo bantu bagwanije Mose bamutera amabuye ku rugero rumwe rutagira uko rungana, kandi Mose yari yatumwe kuja gutabara ubwoko bw'Imana, mugabo kubera ububasha Mose Imana yari yaramuhaye vyarangiye abanyisirayeli bose batabawe. N'ahandi rero abangwanya canke abatugwanya bizorangira bose bapfuye, ntibizobuza yuko umugambi w'Imana ushika. Nagomba ndababwire ubwami bw'Imana buragiye guhera mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma ikiraro ni Burundi, mu nyuma hazotabagwa Afrika yose byihuse mu mwanya mutoyi, hanyuma isi yose izogaruka gufukamira igihugu cy'i Burundi. Kuko igihugu cy'i Burundi nitwe tuzogumana indya programa y'indya yose, ni bimwe n'abandi babwira nti programa y'ingene abantu bagiye kuzobaho nta numwe abizi. Nitwe tuzogumana indya kama abantu bahora barya nyene, zifise proteine zifise vitamine zikwiye, abantu barya bagashobora kubaho no kuramba bakaramba. Igihugu cy'i Burundi nico kizoba kizifise. Urumva Imana yaramaze kumbwira ubwoko bw'indya zose Imana yemera zose ndazifise zose, ndazifise ndabibabwiye igihugu zisa, ariko ndavuga ndazifise zose, ubwoko bw'ibiterwa byose ndabifise, sivyo nzonda kujya kurondera kuko mu minsi ntibizosubira kubonekana. Bo hanyuma twebwe mu gihugu cy'i Burundi tuzogumana pasiporo originale nk'izi nyene twara dusanzwe dukoresha. Hanyuma mu gihugu cy'i Burundi nitwe tuzogumana amafaranga, nitwe tuzogumana amafaranga agaragara, abantu nyene inoti nyene nkuko nyene mubona tukoresha inoti nyene. Igihugu cy'i Burundi tuzogumana inoti nkuko twahora. Mu nyuma ibanki nyinshi narababwiye zizokwibwa zose, mu nyuma tuzoshinga amabanki vyihutirwa. Ivyo Imana vyose yarabimpaye, naravyiteguriye ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Mu nyuma tuzoronka ico bita ubwigenge bukwiye, muravyumva, tuzoronka ico bita ubwigenge bukwiye.